Ng'indongozi y'ukuri imenya gutora umuti w'ibibazo vy'abenegihugu. Ico nico civugo c'amasengesho mpuzamadini yo gushimira Imana, amasengesho yo kuri uwa kane, igenekerezo rya 25 Ruheshi, umwaka wa 2026 arangiza ukwezi kwa Ruheshi mu mugambwe CNDD-FDD yabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura, atewe iteka n'umukuru w'igihugu c'u Burundi, akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye, ari kumwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo hamwe n'icegera ciwe n'izindi ndongozi nkuru mu ntwaro no mu mugambwe. Akaba yari afise urufatiro ruboneka mu gitabo c'ihunguka igice ca 18 ku murongo wa 13 gushika kuri 26. Muri ayo masengesho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yasavye umwe wese ko yokwirimbura akaraba abajejwe, amenyesha ko uku kwezi kwa Ruheshi ari ukwezi kwiza ko kwibuka sogokuru Petero Nkurunziza yahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi, kuko hari vyinshi vyiza vyo kumwibukirako. Asaba abagumyabanga kuja hamwe birinde kuja mu majambo, ahubwo bashire mu bikorwa abenegihugu. Ni ukwezi kwibukamwo sokuru wacu, ni ukwezi kuzirikana iragi yadusigiye, mugabo kandi ni ukwezi kwirimburamwo ibyo twaranguye muri imyaka 6 yeneshobora mukuru w'igihugu caje c'u Burundi amaze atewe iteka ryo kurongora abarundi n'u Burundi. Mwe wese yo kwirimbura karaba yuko aburongoye ibibazo vyabo ugerageza basi kubumviriza, hanyuma umuti urashobora kuwutora mukawutorera hamwe. Umugabo CNDD-FDD twarose umwanya kuganira n'abenegihugu, abagumyabanga n'abandi, turavuga tuti burya twebwe natwe turi abenegihugu, ibibazo mufise ibyo dufise turi kumwe, twese turi kumwe, tuvyige rero ingene vyoterwa umuti. Kandi nkuko twabisavye ntihagire umuntu azarabesha abantu, tuvugisha ukuri, umva tuvugishanye ukuri bigenda neza. Umwe wese rero narabe ahari, kandi umwe wese yoja ku kivi akabona kari umusuku w'abenegihugu akabishiramo inguvu akabibona neza, twogorora tuje ku kivi. Rero ukwezi ni kwiza cyane, tugarutse kuri sogokuru hari ibintu byinshi yagiye atubwira kandi twakoreye ko, kandi igihugu usanga gihagaze neza. Iyi myaka 6 ukwezi kwa 6 nukuzirikana ivyo byose, bavuze ati umutekano abasi bamaho ukabimenya. Rero tuvuga tuti abantu bama ariko barasaba umwe wese nafata igihugu nk'iciwe. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba n'umukuru w'inararibonye mu mugambwe CNDD-FDD yasavye abagumyabanga ko bakwiye kwiga kubaho ata muntu n'umwe bagoye, bakora ata buryarya burimwo, babone gutunganya ubuzima bwabo. Yanamenyesheje ko umuntu wese adakora ari kibazo ku gihugu, aca basaba kumenya ivyo bokwirinda kugira umwe wese ntaba umutwaro w'abandi. Kugira rero ngoma ndi kuri iki kintu ntubere ikibazo abandi, ntubere umutwaro abandi, utegerezwa kumenya kwitunganya, kwitunga mu gukora wewe nyene. Ati nimwitwararike kwama mutekanye, mukore ivyanyu bwite kandi mukoresha amaboko yanyu. Ubwa kabiri kumenya gutunganya ivyawe, gutunganya ivyawe. Rego urashobora gukora utabitunganya. Nico gituma naho nyene Paul yacabwira abanyagalati ati umuntu wese nasuzuma ivyo akora niho azobona ico yiratako muri we nyene atarinze kwigereranya n'abandi. Ica gatatu kuzuzanya, ntuba umutwaro w'abandi. Wewe uraba umutwaro wiwe nawe akaba umutwaro wawe, mwese muca muhana ntawe acidogera uwundi. Kuzuzanya niho Paul yacabwira abanyegalati ati nimwakirane imitwaro niho muzoba muranguye itegeko rya Kristo. Tumubwira rero hariho umuntu wewe ari ukuba umutwaro w'abandi gusa, mwakire ujya wundi nawe. Ica kane kutidodombera abandi. Ico rero nico gikomeye ngaha.
umuntu wese yidodomba muze mwumvirize. Hari uwo murabona yita ku mwikomo ngo nije ndikinebwe ngo nta kundi bashe ngo nije nabigize. Muravyumva ivyo? Aguma arondera iyi kibi cavuye yidodombera wundi leta ntiyampaye. Umaze kumva ibi indababwiye ibi bine ubigendeyeko ndabwije ukuri ntusubira ku muzigo w'abandi, ntusubira kubaruhisha. Mugabo kugira ubishikeko ubanza kurema wa muntu ari muri wewe. Si uwo murema asanzwe aremye ariyo, hasigaye kumubona uca umukabura acagaba uyu muntu mugendana. Hanyuma uca wikurikiranira izi principe nabwiye mujana n'ijambo ry'Imana. Ikindi kugira ngo uca ugira amahoro neza rero ucuba umuntu w'imvuga kuri yibereye ngaho mu bandi yimerewe neza, iyo ashitse ahantu baca bamuhezagira bati nakaraje. Ndabasabe rero ubu twivyukiranye beyere atari ivyo gufyina, tuve mu myidogo kuko ntawe duta ku mwikomo. Umuvugabutumwa Shehe Ramazane Ndikumana abicishije mu mugani yaganirije abagumyabanga, yabasabye ko ubumwe babintamenwa, amenyesha ko umurongozi ategerezwa gutora umuti w'abarongoye, anamenyesha ko ihonyabwoko ryabaye ritakozwe n'abenegihugu bato bato ahubwo ryakozwe n'indongozi zabo mbi. Asaba abagumyabanga gukurikiza akamo k'iterambere indongozi zibatera. Yaneguye kandi abakozi b'Imana ukuntu bariko basoma bigisha ijambo ry'Imana niberekeza iby'iterambere ku mbona kazoza y'igihugu. Abasaba gufatira kuri ba Mariko na ba Mateyo n'abandi kuko nabo barabakozi.